Sura mwingine wavuze. Sura mwingine wavuze. Je navuze ati nta muntu w'Imana je naho byogenda gute nta muntu w'Imana atekerezwa kugira iki kuja mpuze mu matora naho byogenda gute. Yesu yaravuze ati muzoba muhiriwe abo bazobahama baho ikugororoka. Murano makuru ni vyinshi tuza kubabwira bigiye bitandukanye. Turaza kubabwira ku vyigandagurwa rya Kapiteni Pacifique Ndikuriyo. Uyu akaba ari intwazangabo mu gipolisi kandi akaba yava mu muryango wegereye cyane ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Mukuru we yari umushinga amateka wa CNDD-FDD kandi niwe yagaba umurwi ujejwe ibibazo vy'umutekano mu nama nshinga amateka. Muraza kumviriza vyinshi ndetse na operation yakozwe ku vy'urupfu rwe ndetse n'ivyakozwe ku munsi wa nyuma wa Kapiteni Pacifique Ndikuriyo. Ni nako kandi murano makuru tuza kubabwira ivya Simoni Bizimana yishwe n'intwaro. Ico gihe hakaba hari muri ntwara no mwaka wa 2018 aho Simoni Bizimana umucankuzo yoba yarahagaritswa janwa n'iperereza barahuragura bagira intere. Uyu we akaba yarazize ko atashaka kwiyandikisha mu matora y'ibwirizwa shingiro ryari rigiye guhindurwa, byose ntuze gucikwa. Niteka n'umunezero ntangere vy'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu Umuhuza TV. Hino mwatugiye kubageza kamakuru agezwe ko muri kano kanya. Nkuko narimeje kubabwira rero imbere yuko tubageza ko ivy'inkuru y'igandagurwa rya Kapiteni Pacifique Ndikuriyo, reka tubanze tubabwire ku vya Simoni Bizimana yishwe muri ntwarane umwaka w'2018. Sura mwingine wavuze. Sura mwingine wavuze. Je navuze ati nta muntu w'Imana je naho byogenda gute nta muntu w'Imana atekerezwa kugira iki kuja mpuze mu matora naho byogenda gute. Yesu yaravuze ati muzoba muhiriwe abo bazobahama baho ikugororoka. Muze munezerwe kuko impera zanyu ari nyinshi mwicu. Nayo nye. Witwa nde? Witwa nde? Nitwa Bizimana Simoni. Ku mutumba wa? Umutumba ni Mpunze Gisoro. Umukuru w'umutumba gutwara yitwa nde? Ni mama ari. Ni muri zone nde? Zone Twintwabo. Sawa. Muri ntwarante umwaka wa 2018 Simoni Bizimana w'umucankuzo yoba yarahagaritswe ajanwa n'iperereza barahuragura bagira intere nkuko nabibabwiye. Uyu akaba yarazize yuko atoshaka kwiyandikisha mu matora yo guhindura ibwirizwa shingiro. Uyu yitavye Imana inyuma y'amahiri yakubiswe na Musanteri Beatrice Nibaruta wa komine Cendajuru na komiseri Adrien Ribakana yari yarongoye igipolisi muri iyo komine. Simoni Bizimana yahagaritswe n'umukuru w'umutumba ku igenekerezo ya 14 Ruhuhuma mwaka wa 2018 amwagiriza ko yanse kwiyandikisha mu matora y'ibwirizwa shingiro. Imbonera kure zace zimushorera zimujana ku biro vya komine Cendajuru aho yakubiswe bikomeye na Musanteri afadikanije n'utwara igipolisi. Mu nyuma Simoni Bizimana yashikirijwe umukuru w'iperereza mu cankuzo w'ico gihe Bonaventure Niyonkuru. Uyu nawe yagiye kumupfungira mu cankuzo. Abamubonye bavuga ko yagiye ari kava amaraso mu kanwa no mu matwi kubera amahiri. Ageze mu cankuzo ntiyigeze avurwa, yagumye apfungiwe muri komisariya y'igipolisi amaze gusambishwa na Bonaventure Niyonkuru. Yajanywe kwa muganga amaze gusinzikara atanguye guta ubwenge nyuma y'iminsi 2 mu bitaro. Nibwo kigenekerezo y'18 ntwarante umwaka wa 2018 Simoni Bizimana yashengeye. Bukeye igipolisi camenyesheje ko Simoni Bizimana yitavye Imana kubera ingwara inyuma y'imisi arekuwe n'igipolisi. Ikinyoma cambaye ubusa. Simoni Bizimana akaba yarinze apfa ariko menote mu bitaracunzwe n'abapolisi ngo ntatoroke. Muri iyo video twaberetse Simoni muramwumva asambishwa na komiseri Adrien yarinze apfa yemanga ukwemera kwiwe.
nk'uko kandi nabibabwiye, reka ano makuru yacu tuyabandanirize kwiganagurwa rya Pacifique Ndikuriyo. Uyu akaba yari intwazangabo mu gipolisi, akaba kandi yava mu muryango wegereye cyane ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Umukuru akaba yari umushinga amateka wa CNDD FDD, kandi akaba ari we yagaba umurwi ujejwe ibibazo by'umutekano mu nama nshinga amateka. Pacifique Ndikuriyo yari mu bajejwe gucungira ubuzima bw'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Yari yegeranye cyane n'umukuru w'igihugu ku buryo ngo bakinana agapira hafi imisi yose. Muri Ndamukiza umwaka wa 2009, Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yahawe igikorwa kigoye cyane, kurongora umurwi wari ujejwe kugandagura Ernest Manirumva, icegera cy'umukuru wa Orukome. Pacifique Ndikuriyo yaritavye inama zategura iryo gandagurwa, ariko hageze kurishira mu ngiro ararahira kubikora. Yoba yavuze ko ukwemera kwiwe kutamwemerera gusesa amaraso y'inzirakarengane. Ntiyamenye ko mu kwanka kwica Manirumva asinye urupfu rwiwe. Ernest Manirumva yagandaguye mu ijoro ryo kwigenekerezo y'umunani rishira igenekerezo y'icenda Ndamukiza umwaka wa 2009. Akaba yarazize amatohoza yari karakora ku birwanisho vyagurwa na General Guillaume Bunyoni, ariko ntibishike mu biko bw'igipolisi. Inkoho ibihumbi 40 zaheruka kugurwa mu gihugu ca Malaysia zica zijanwa ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Amatohoza ya ONU nayo yerekanye ko zimwe muri izo nkoho zahabwa aba FDLR mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Izindi Adolphe Nshimirimana ngo bari barazigeneye akarwi k'imbonerakure bariko barategura guha inyigisho za gisirikare. Ni ukuvuga ko ngo amatohoza ya Manirumva ngo kwari nko gukora mu ijisho ry'ibihangange. Umunsi wa nyuma wa Kapiteni Pacifique Ndikuriyo hari ku igenekerezo ya 30 ukwezi kwa kane umwaka wa 2009, indwi zitatu nyuma y'igandagurwa rya Ernest Manirumva. Pacifique Ndikuriyo bwacaja mu nyigisho z'inyamiramabi Ingozi. Ku murango niho yagiye gusaba urusha rwamurekurira kuja Ingozi bukeye. Ku murango kandi yarasangiye n'umugenzi mu gisagara uruhusha rwamurekurira kuja Ingozi bukeye. Ku murango yarasangiye n'umugenzi mu gisagara ca Bujumbura. Nyuma y'umutaga yaratashe aho yaba kwibarabara rya 11 kumutakura muri zone Cibitoke mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ageze muhira isaha 9 yarapfungiye gato aca aja kuryama. Isaha 12 z'umugoroba Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yaravyutse yumva atameze neza, aroga aca aja kuramutsa umugenzi yaba kwibarabara ya 13 kumutakura. Isaha 5:20 z'ijoro yaragarutse muhira asanga umwe mu bamucungera batazira Mwarabusiho ari. Abajije iyo ari bamwishuye ko ariko arakizura. Yarinjiye mu nzu aca asohokana inkoho nini yicara hanze gusama akayaga. Ngo hoba hari ico yari yikeka, ngo naho bizi kuko ubundi ntiyasohokana inkoho nini, yagumana pistole gusa. Agize aricara hanze, haciye akanya gato aca humvikana amasase menshi. Akaba hari ku isaha 5:45 z'ijoro. Kapiteni Pacifique Ndikuriyo yarahejeje kwicwa ico gihe. Inyuma y'akanya gato cyane imodoka y'igipolisi yari ihageze gutora ikiziga. Imbere yuko Pacifique Ndikuriyo yicwa, hari imodoka y'igipolisi yari yagumye itembera kumutakura ikaza irasiga abapolisi ahatari hake. Wa mupolisi Mwarabu nawe hari abamubonye ari kumwe n'abapolisi 6 bo bari bo bishe Kapiteni Pacifique Ndikuriyo. Buke rero nibwo inkoho yiwe yatowe kwibarabara rya 13. Nuko intwazangabo y'igihugu iba iragiye. Abapolisi Mwarabu n'umupolisi yararira kwa Pacifique Ndikuriyo barahagaritswe gatoyi, hanyuma bararekurwa. Ngo nta numwe yigeze akurikiranwa, dosiye ntiyigeze kandi ishikano muri sentare.
Kapiteni Pacifique Ndikuriyo akaba ari umwe mu bajejwe umutekano bishwe bazira ko bazi amabanga y'ubwicanyi bwakozwe na benshi mu bihangange. Uwo yapfuye nk'umugabo kubera yanse gusesa amaraso y'inzirakarengane, abandi benshi bo bishwe ngo ntibaze bamene ibanga ry'ivyo bakoreshejwe. Pacifique ngo ari mu bibukwa cane kuko ngo yoba yarazize ukuri. Urabukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragizwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri Hotel wa Fyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri uri mu ba mbere. Sangiza n'amakuru bagenzawe kandi aho baba ari hose kugira ngo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV Imana ibahezagire.